aka kahise twaba tuvuga tuti karakomerekeje imiryango myinshi y'abahutu, y'abatutsi, y'abatwa n'abanyamahanga. Ihonyabwoko ryakorewe abahutu, abanyamahanga bafisemwo uruhara bari muri raporo twashikirije inzego z'igihugu tubicishije mu nama nshingamateka na nkenguzamateka. Tubuze kwa Gasore, umuganwa Rodolphe Rwagasore yarwaniye kwikukira ko Burundi, uyu munsi nta na kimwe kikinyegeje ko ababirigi, ni ukuvuga leta y'Ububirigi ibifisemwo uruhara. Tukaja mu 2022 ihonyabwoko, twarabonye ko harimo abanyamahanga bari mu Burundi. Twaravuze cyane cyane yuko twafise amazina y'abanyamahanga bari barahungiye i Burundi, impunzi z'abanyamahanga b'Abanyarwanda. Audio Jungle. Turi mu kiganiro umuntu abeho, jewe ni Rukundo hano ku Muntu TV. Uyu munsi tubafitiye umutumire aratwidondora kugira ngo abo arugamire mu mubonye mu mumenye, hanyuma tubandanye n'ikiganiro atubwire ico yaduteguriye kuri uno munsi. Kaze. Murakoze cyane. Nitwa Ndayicariye Pierre Claver, naranguye amabanga menshi, ambasaderi Ndayicariye Pierre Claver, ariko mvuze aho ngeze uyu munsi mu nkundire mvuge ko ndongoye umugwi ushinzwe gutohoza ukuri no kubanisha abarundi, umwe mu ncamake y'igifaransa tuvuga sévère. Nkaba mpimbawe no kubona tuganiriye mumenyesha amakuru nk'umugwi, kumenyesha ibikorwa turangura, aho tuvuye naho tugeze uno munsi. Murakoze cyane. Uramaze kutwibwira muri uyu mwaka turi mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2025, muri Kenya. Urugendo rumeze gute rw'akazi? Turi muri Kenya, ni muri Kenya. Iyo umugwi sévère uronsa akaryo ko kuja mu gihugu, haba mu Bubiligi, haba muri Kenya, haba muri Tanzania Kigoma, canke muri Amerika, uyu munsi turi muri Kenya, twama tuzi ko hari abarundi benshi bafise ivyo babwira umugwi sévère. Twama twibangikanya umwanya mutoya, dufise iminsi 2, dufise iminsi 3, dufise iminsi 4, tukabwira ambasade tuti nivyaba bishoboka baraduha ikibanza, bishoboka mubwira abarundi bataravuga ivyo babonye kuri kahise kazingamisa igihugu cacu, babivuge, tubitahane, tubishire mu byo tumaze kwegeranya. Mu gifaransa coroshe tuvyita complément d'information. Iyo rero turi muri Kenya nk'uyu munsi, tuvuga tuti mbega nta bantu muri Kenya igihe umugwi sévère wahaca bataronse umwanya wo kuvuga. Tubibaza ambasade, ubuserukizi bw'u Burundi, hanyuma tukandika. Babonetse 5 turabakira, babonetse ari 10 tukabakira. Uyu munsi rero twarateye intambwe, nitukivuga tuti turi mu 65, turi mu 69, turi mu 72 na gatatu. Uyu munsi turiko turatarira, niyo turonse utubwira ivyerekeye ubwicanyi bwa Ntega na Marangara tutaratangura amatohoza, turakira uwo muntu akatubwira ivyo yabonye, tukaba turabibitse. Igihe amatohoza yatanguye tukabiraba ko ari ico bipfana n'ibindi turonse mu gihugu n'ibindi turonse mu mahanga. Turonse utubwira ati jewe narakomeretse mu bwicanyi bwo 1993, igihe abarundi bamwe bafata umugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu Nyir'icyubahiro Melchior Ndadaye, nabo turabumviriza. Turonse uvuga ubwicanyi bwabaye 1991,
bimwe bita ubwicanyi bwakozwe n'abaparipehutu turavyakira tukabibika, bidufasha kwitegura no gutegura neza abatohoza kubera twatangiye kuronka amakuru ya mbere. Uyu munsi rero turi muri Kenya tuvuti iminsi 2 iminsi 3 tuyirose itwefisha ubusa. Nico gituma twicaye ngaha mu buserukizi bw'u Burundi i Nairobi. Yego, hari abo mwaronsere mwavuganye nabo? Tuvanye n'abakenyezi babiri, tuvanye n'umugabo akiri muto, abo ni batatu dutanguye kwakira uyu munsi. Mu mwanya twicaye hari undi akuze umupasitori tugira twakire, turazi ko n'ejo n'ejo dushobora kuronka abandi, tuvuga tuti nta mwanya wo guta, cyane cyane urose abarundi batanga umuco kuri kahise. Aka kahise twaba tuvuga tuti karakomerekeje imiryango myinshi y'abahutu, y'abatutsi, y'abatwa n'abanyamahanga. Rero ubwicanyi bwayo mu Burundi ntimuzogume ku barundi gusa bwakomerekeje, hariho n'abanyamahanga bagandagurwa kugira batware ivyabo, canke kubera babitiranije n'abarundi b'abahutu, abarundi b'abatutsi canke abatwa. Uyu munsi rero twicaye ngaha tuti reka tuhakanya nk'abavuye ngaha bacari bato, baje vuba muri Kenya, bamaze imyaka 2 3 abandi 5. Inama zabaye ubwa mbere ntibari baje mu nama zabaye, bavyumvise baratwitaba kandi yatuhimbaye. Yego, murakoze cyane. Muravuze yuko mu bagandaguwe mu Burundi harimwo abanyamahanga. Hoho mu bakoze ubwo bubisha nta banyamahanga baba barimo? Vyose umugwi severe urabikorera ko kandi urabizi kubitohoza. Ngira nkubwire ko uyu munsi turi turaganira nawe urongoye iyi televiziyo mwise Muntu TV, twarakoreye ku 65 imyaka 1960 Rwagasore agandagurwa, umushirangoma Petero Ngendanuma agandagurwa, eka ivyabaye vyose bikatudugana ku bwicanyi budasanzwe bwa 72 73 bumwe severe yita ihonyabwoko ryakorewe abahutu. Abanyamahanga bafisemo uruhara bari muri raporo twashikirije inzego z'igihugu tubicishije mu nama nshingamateka na nkenguzamateka. Reka guha akarorero, tubuze Rwagasore, umuganwa Rodolphe Rwagasore yarwaniye kwikukira ko Burundi. Uyu munsi nta na kimwe kikinyegeje ko ababirigi, nuvuga leta y'ububirigi, ibifisemo uruhara. Turetse ko twabitohoje twavyandika, n'ababirigi bonyene, abanditsi b'ababirigi baramaze gusohora ibitabo. Turiko turavuga 65 69 tukaja mu 72 ihonyabwoko. Twarabonye ko hari abanyamahanga bari mu Burundi. Twaravuze cyane cyane yuko twafise amazina y'abanyamahanga bari barahungiye i Burundi, impunzi z'abanyamahanga b'abanyarwanda. Amazina tumaze kuronka twarashikirije inzego z'igihugu, kuko ivyegeranyo vya CVR, raporo z'umugwi CVR tuzishira ku rwego rw'igihugu rwadutumye ubutumwa. Ivyo tuzotora ejo, hirya y'ejo, tutaratora uyu munsi, tubishikiriza inama nshingamateka, inama nkenguzamateka. Mu majambo make, ukuri twama tuvuga ko kutabora kurateba gusa. Hanyuma ko turi mu 2022 uyu munsi kugira dusimbize dutangure amatohoza yerekeye ubwicanyi bwitiriwe Ntega na Marangara,
aho ni mu 1988 twatanguye kuja mu mitumba, twaragize inama n'abarongoye komine ya Marangara aho ni muri Ngozi, komine ya Ntega ni muri Kirundo. Iyo nama yagenze neza cyane muri Marangara, yagenze neza cyane muri Ntega, kuko twahaye umwanya abaremerewe n'ibyabashikiye kuvuga ivya mbere bakabisohora, bagataha batubwiye bati nitwari tuzi ko Severe ushitse ngaha kwikomeni wacu, tugatangura kuvuga ibituremereye iyo twabonye ibyadukomerekeje. Ivyo rero tuvyita isemo rya mbere ridufasha gucapa ico twita metodologie, kuvuga ubuhinga bwo gutangura kwandika neza ingene amatohoza azogenda. Niwumva ko mvuze 88 ejo hirya y'ejo duhejeje tuzoja kuri 91 tuje kuri 93, ariko nkubwire ko ibikorwa vya Severe ari byinshi cyane, kuko uyu munsi tuvugana tuganira abakurikira televiziyo yawe bimenye leta y'u Burundi yaraye yongeye ikindi gikorwa mu Severe cyara gikorwa na wa mugwi CNTB ushinzwe iby'amatongo n'ubundi butunzi. Bijya bikorwa byahora muri CNTB, umugwi ushinzwe iby'amatungo n'amatongo uyu munsi byinjiye mu mugwi Severe. Ni ukuvuga yuko ukuri kw'abagandaguwe tugiye kugufatanya n'ukuri kw'ibyabo byanyazwe. Mu gifaransa coroshe kumva tuvyita connecter les victimes à leurs biens spoliés. Gufatanya uwagandaguwe n'ivyiwe byanyazwe, gufatanya uwagandaguwe uwishwe n'ivyiwe byanyazwe, inzu, imodoka, udufaranga two muri banke, amatongo. Ibyo bituma ukora igikorwa gikwiye cuzuye, kuko ni wovuga umuntu yagandaguwe wibagira umupfakazi, wibagira imfuvyi n'inshuti ziwe, wongere uce wibagira n'ivyo bamunyaze, kuko abamugandaguye kenshi na kenshi niho usanga banarondera ubutunzi uwo muntu yari afise. Urazi ko hagandagwa abadandaza benshi, urazi ko hagandagwa abakozi ba leta batari bake, urazi ko abantu bafise akaduga karagiye, udufaranga muri banki twaranyazwe. Nivyo rero badusabye gukora, ni igikorwa kirekire tuba turitegura, ntituraronka ibikoresho bikwiye n'abakozi bakwiye mu ntara, mugabo ejo hirya y'ejo turizeye ko leta izoduha ubwo buryo n'abo bakozi kugira uwo mugambi leta yimuriye mu mugwi Severe ushoboke. N'ubutumwa buhambaye cyane. Kuri ivyo byanyazwe mu mugambi bitekanijwe ko muzoca muza murasubiza abanyazwe. Muri uwo mugambi inyishu ziratandukanye, ziri ubwoko bwinshi, ziri imice myinshi. Reka ntange umuco, ntanze akarorero. Umuduga batwaye umuvyeyi wawe mu 2022 ntukiriho. Urumva ko ikitakiriho ntugisubiza nk'uko cari kimeze. Urashaka kuronka ubundi buryo bwo gushumbusha uwo muntu yanyazwe, uwo muduga, utwo dufaranga, amazu. Hari amazu yanyazwe amaze kugurishwa 3, 4, 5, 6. N'izindi ngorane. Ikibazo cose cigwa aho kigeze. Hariho amatongo y'abantu usanga leta yubatsemwo inyubako rusangi. Umaze gutohoza ukaronka ukuri, utanga icegeranyo, uwo batwaye itongo ukabitohoza neza ugasohora ukuri, urashaka kubwira leta uti ubwo ntiwomuhira itongo hariya kiriho. Hariho amajambo dukoresha mu ibwirizwa mu gifaransa, compensation
nomuha iki ko cakindi kitakiriho gusubiza birashoboka, bavyita restitution. Hariho ico bita reparation, impozamarira, ni ukuvuga ko ivya kera biragora kuronka inyishu zisa n'ivyabaye kuva kera, ko haciye imyaka 50 irenga, mugabo uyu muntu yabuze uwiwe akabura n'utwiwe kubera batunyaze. Hariho akantu arindiriye, hariho akantu yifuza, hariho akantu leta yomukorera gatuma abona ko leta ari umuvyeyi, kandi gatuma abona ko igihugu kitamwibagiye. Kuko abo bapfakazi tuvuga, izo mfuvyi tuvuga, hari n'abaciye baheba amashure, hari n'abaciye bicwa n'inzara, abandi bakicwa n'imvunja. Ubukene bwaramaze abantu. Mu majambo make, inyishu zimenyekana ku kibazo kimwe kimwe, kandi inyishu utoye Bururi ntirinda gusa n'inyishu utoye Ngozi. Inyishu utoye Bujumbura ntisa n'iy'Igitega, biva ingene ikibazo gisa n'abantu bakirimwo, ari amatongo, ari amazu, ari imiduga, ari amafaranga, ingene yazimiye. Ego, intambamyi ziri muri iki gikorwa kuva mugitanguye nezahe? Intambamyi ni nyinshi, reka mvuge zitatu kugira sindagutera ubwoba. Intambamyi ya mbere yitwa gutinya ukuri. Abarundi baratinya ukuri, kandi ukuri ariko Bibiliya itwigisha ko ariko kubohora abantu. Ukuri turagutinya, kandi ariko kubohora igihugu, ariko kubohora imiryango, ariko kubohora uwakoze ikibi n'uwagikorewe. Iyo ni intambamyi ya mbere. Intambamyi ya kabiri nuko twama dushaka kwitirira ibintu kivunga, ukumva ngo Abatutsi n'abicanyi, ukumva ngo Abahutu n'abicanyi. Iyo mvugo siyo. Hajya hageze kumenya uwishe, umudoma k'urutoke ukamwita izina. Nta bwoko bwica buri hamwe, hica umuntu afise izina, nico mu gifaransa bita responsabilité individuelle. Iyo ni ingorane ya kabiri, kandi abantu bihisha ngaho baba bashaka kwinyegeza mu beranda, mu batagatifu ataribo. Intambamyi ya gatatu nuko hageze kuvuga uwakoze ikibi tubana muri quartier cyane ku mutumba, hari ubwo usanga dusangiye ubwoko n'umuryango duhisha. Ni bimwe abanyepolitike bise solidarité ethnique négative. Kubera dusangiye ubwoko ntavyo mvuga, kubera dusangiye umugambwe ntavyo mvuga. None ushaka amahoro azoboneke gute udashobora kwita umwicanyi umwicanyi, umweranda umweranda? Nivyo bikuru bikuru twoshira imbere. Hariho rero n'abandi bazogira ingorane ba kane. Uyu munsi hari abana baba mu mazu Ingozi, Igitega, Ikiriri ca Bujumbura, canke mu Ngagara, canke mu Nyakabiga, canke muri Rohero 2, batazi ko inzu babamwo atari gwabo. Muri uyu mwaka w'2025 mubwiye ko irya nzu itari gwabo, biragoye ko avyemera. Twakubwira ko ariho yavukiye, ko ariho yakuriye, ko se yababwiye ko ari inzu yiwe. Mugabe ibipapuro bimwe bimwe bikaza, bimwe bita titre de propriété, bikerekana ko iyo nzu ari umuntu yagandaguwe. Wumvise ko ingorane ari nyinshi. Izo ni zine ndaguhaye muri nkuru, mugabo wumve ko igihugu cifuza amahoro, igihugu cifuza kunwanisha abavuka gihugu, kirinda gutera intambwe mu kuvuga ukuri, kigatera intambwe mu kutanyegeza abicanyi, kigatera intambwe no gukora
bike vyotuma amaganya agahinda k'abapfakazi n'imfuvyi kagabanuka. Murakoze cyane. Ibicantege bituma mwowe kumva amajambo bababwira guhisha ukuri canke guheba ako kazi muhura navyo mu kazi? Ivyo navyo batubwira kubera nka jewe twicaranye umwanya abantu bakuze benshi baranzi kuko imbere yuko nja muri aya mabanga nari ndongoye umugwi w'amatora seni imyaka ishika yababa 9. Amatora aragoye, n'ubu tuba turimo uragoye. Abantu bakuze banzi ntibambwira ayo majambo kubera barazi ko iwanje adakora, barayavuga nk'ibintu mu vy'amatora, mugabo nkababwira nti urugamba rw'amahoro ruhagaze gutunganya amatora kugira havemwo inzego bisaba ko udata urugamba. Kuko utaye urugamba uba utaye igihugu mu manga. Urugamba rw'amahoro usaba bitanga, kandi abitanga yaba atariho aha turiho turayaga, ari wewe ari jewe nituba turiho kubera abantu bitanga, abasoda, abapolisi, abarongoye inzego z'igihugu, abihebeye Imana basenga, bajya bose baba ku mitumba batuma umutekano uguma utsimbatara ugatera uja imbere. Urugamba rw'amahoro rusaba abantu benshi barinda, hanyuma amajambo avugwa ntabatera ubwoba. Urugamba rw'amahoro, urugamba rw'ubumwe bw'igihugu rusaba ko abavugira ukuri baba benshi, abavugira amahoro baba benshi, hanyuma abavuga amahopa bakaba bake kandi bagatsindwa kubera ukuri kwiganje, kubera ko kuri kurondera amahoro n'ubumwe mu bose rimwe. Ego, abavuga ngo kuzura abapfuye ngo ni ukuzura kaboze ngo bizotuma tudatera imbere, abo nabo mubabwira iki? Ivyo vyaravuzwe tugitangura ubutumwa mu 2018 na 19 na 2020, ubu vyaraheze. Twabaje tuti mbega ko kaboze kaboreshejwe n'abandi, bagacabura inyishu. Tukongera n'ikindi kibazo ca kabiri, mbega wewe kutabuze ubwo ntiworeka babuze bakabona babo iyo bagiye ko batagiye muri Tanzania, muri Malawi, muri Kenya, muri Uganda gupagasa, reka ababuze baronke umwanya wo kurira, babone ko ababo bamwe batawe mu nzuzi, abandi batawe mu mashamba, abandi batawe mu binogo. Ico tukivuze abantu baranuma kandi bakubaha kuri ijambo rikomeye. Ica gatatu tubabwira bakanuma no kubabwira tuti mbega ni kuki wewe ubuzu wawe umuherekeza, umuririra, ukagandara, ukaganduka, ni kuki urya wundi atoronka ako gateka ko kurira, ko kugandara, ko kuganduka? Ayo majambo tumaze kuyavuga twasigura 2, 3, 4, 5, abarundi amajambo barayahevye. Kubera iki bayahevye? Kwari gukora mu nkovu ababuze. Ayo majambo yaragabanutse mu Burundi bwacu, Imana ishimwe. Yego, murakoze cyane. Ikibazo cya nyuma, ku bantu bahunze muri ico gihe haba ubwicanyi, ico gihe habayeho nyabwoko, bariko barahumurizwa gute n'ibikorwa mukora? Abahunze biramubwire nti benshi bakiri hanze barakuze, baravyariye hanze, abana babo kenshi usanga bake bataha mu Burundi, abandi bashima kuguma iyo bavukiye bakaronka ubwenegihugu bw'aho abavyeyi babo bahungiye. Ico ni ca mbere. Ica kabiri, abakurikirana ivyo dukora bakuze,
cyane cyane abahaswe kwigandagurwa twaheruka mu Bufaransa turaganira n'abantu biga iby'igisirikare mu Bubiligi icyo bita École Royale des Cadets baratuganirira ivyo baciyemo bararuhutse kubona ukuri kugoye baciyemo gusohotse bakiriho erega harya nta kintu gihambaye nko gusohora ukuri gusohotse konyene kurafasha abagowe kuruhuka kuko ukuri kuje gufuta ibinyoma byanditswe n'inzego zari zirongoye igihugu muri ico gihe mu gifaransa la vérité vient démentir les mensonges de l'état de l'époque ukuri kuri kurasohoka kuje kwereka abarundi ko ivyavuzwe n'ivyanditswe n'inzego za leta z'ico gihe ari ibinyoma vyambaye ubusa kandi uyu munsi abavyanditse bakiriho bake muri bo baraje muri severe kuvuga abari mu mabanga bake bakiriho abacamanza abasirikare abo bita abapolisi bamwe baraje muri severe kuvuga baje bavuga ijambo rimwe gusa bati twopfa natwe tudatanze umuco ku byo twabonye barabashimiye n'abatutsi benshi n'abasoda benshi n'abacamanza benshi n'abapolisi benshi harimo bihebeye Imana bari barongoye amaseminari bakiriye impunzi hari abapatiri bitanze bakanyegeza abahutu bari bageramiwe abo baraje kuvuga mu by'ukuri ntazogira ukubesha ikibi n'igikorwa n'ubwoko gikorwa n'umuntu uyu muntu ashaka kumuha ubwoko bwiwe mugabo ntuvuge ngo ni ubwoko bwishe kuko ubwoko ntibufata inkoho ubwoko ntibufata umupanga hica umuntu afise izina yitwa Dominiko canke Petero canke Dismasi mugabo ntihica ubwoko hica umuntu nico gituma mu vy'amategeko baguma bavuga bati uwakoze ikibi niwe akwiye kugihanirwa kugira ngo abantu ntibabite abicanyi kubera aturuka muri ubu bwoko canke ubundi. Yego murakoze cyane ijambo rya nyuma wabwira abadukurikiye kuri kino kiganiro dusoze. Ijambo rya nyuma nababwira abarundi benshi naho nzoba ngifise ingufu zoguma ndabivuga abarundi ntibakwiye gutinya ukuri bakwiye gutinya ibinyoma abarundi bakwiye gutinya ukuri bakwiye gutinya ibinyoma kuko ibinyoma vyaduhekuye abavukanyi benshi abavyeyi benshi mu gihugu vyaduhekuye abatutsi benshi abahutu benshi abatwa benshi n'abanyamahanga benshi vyaduhekuye abaganga abarimu abasirikare abajandarume abapatiri vyaduhekuye abarundi benshi kandi abarundi benshi bagandaguwe ataco bazira nibo baba baratejeje imbere igihugu cacu muri byose abarundi ntidukwiye gutinya ukuri dukwiye gutinya ibinyoma kuko ibinyoma byarahekuye uburundi bwacu murakoze cyane kuri iki kiganiro muduhaye nshimire namwe mwese mwari mudukurikiranye hano ku Muntu TV ibiganiro byacu nakagaruka nimwadutuma tuzokongera tubakorere ibihe byiza kuri mwese mwari kumwe nanje Rukundo naho ubutaha bye. Murakoze. Yego. Audio Jungle.